Bagenzi muriko murumviriza ijambo ry'Imana mu kiganiro Bibiliya Iravuga ndabahaye bwakeye. Muri kumwe na mwene so NDIKUMANA Emmanuel. Ubusore bwawe ibihe bikomeye bitaragushikako aho uzivugira ngo ntakikinezera uze wambe wibuka umuremyi wawe mu minsi yawe yose. ubusore bwawe ibihe bikomeye bitaragushikako aho uzivugira ngo ntakikinezera ibihe bigoye nshuti bigiye kuza vuba aho izuba n'ukwezi bizocura umwiza bizakubera vyiza bizohinduka bibi uze wamuzigama ico wahawe nshuti ibihe bigoye nshuti bigiye kuza vuba aho izuba n'ukwezi bizocura umwiza bizakubera vyiza bizohinduka bibi uze wamuzigama ico wahawe nshuti. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuvugana ku byerekeye ishengero ry'Imana. Ishengero ry'Imana rero tugiye kuvugana ko turaza gusoma n'ijambo ry'Imana hatari hake, ariko nagomba mbanze nsome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice cya 16 ku murongo wa 18. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzorwubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Ishengero niki? Ishengero mu kigiriki ni ecclesia, risobanurwa ngo abahamagawe, appelé hors d'eux, nukuvuga nabahamagawe bavanwa hanze. No mu ntwaro y'abagiriki aho abantu benshi bakoraniye bahamagawe n'umuraritsi kugira ngo babwigwe amajambo canke bihuhereze hamwe ibintu kanaka bitwa ishengero, naho ryoba atari ishengero ry'Imana. Uturorero: Mose gihe ari kumwe n'ishengero mu bugaragwa, nk'uko Stefano yabivuze mu vyakozwe n'intumwa igice c'indwi umurongo w'3-8. Nukuvuga yuko Mose bari kumwe ntiryaba ishengero ry'Imana gusa, mugabo ko bari abantu bakoraniye hamwe bitwa ishengero. Mu vyakozwe n'intumwa 19 ku murongo wa 40 avuga ngo nuko barayogora bamwe kwabo abandi kwabo, kuko iryo shengero ryavurunganye. Urumva ishengero ryavurunganye ntibari kibaye ishengero ry'Imana. Hariho ni ishengero ryemera inyosha mbi rigatera Pawulo amabuye. Mu vyakozwe no 14 ku murongo wa 19 avuga ngo bamaze kosha ishengero batera Pawulo amabuye bamukwegera inyuma. None ishengero ry'Imana tugiye kuvugana ko niki? Ishengero ry'Imana si nyubakwa, ishengero ry'Imana si societe, ishengero ry'Imana si dini, ariko ni ihuriro rigizwe n'abizera Kristo Yesu bose, bo mu mahanga yose, bo mu miryango yose, n'amoko yose, n'indimi zose. Ishengero ry'Imana rigizwe n'abihitiyemwo bo ubwabo, bihanye ibyaha bakabiheba, bakavuka ubwa kabiri, bakabatirizwa, bagafatanywa n'umugozi w'ukwizera no mu bumwe bwa mpwemu yera. Ishengero ry'Imana rigizwe n'uwo wese yizeye Yesu Kristo nk'umukiza wiwe bwite, ari umuyuda canke umugiriki, ari umugurano canke uwidegemvya, ari umugabo canke umugore. Iryo jambo ndarivuga kuko
Paulo yararivuze aribwira ishengero ry'Igalatiya mu gice cya 3 ku murongo 28 kugeza 29, aho asanga hari umugabo yinamura akavuga ngo ndagushima Mana ko ndi umuyuda ntari umugiriki, ndagushima Mana ko nidegembya ntari umugurano, Mana ndagushima ko ndi umugabo ntari umugore. Ariko ishengero ry'Imana rero rigizwe n'uwo wese yizera gutandukanya ubwoko, intara canke igitsina. Indirimbo y'ijana 98 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana ku murongo wa 2 havuga ngo ishengero ni rimwe mu mahanga menshi, ryizera umukiza umwe no kuvuka kumwe, rishima izina rimwe, risangiye ingaburo imwe y'umwami wacu kandi ryizigira kumwe. Natwe rero abizera turi umwe muri Kristo Yesu, abagabo, abagore, abahungu, abakobwa, kandi byongeye twese uko tunanirwa kumwe, ducumura kumwe, twihana kumwe, duharigwa kumwe, tubatirizwa mu mazi kumwe, tubatirizwa muri mbwemu kumwe, umuhamagaro wacu numwe. Nkuko dore twabisomye mu gitabo cy'Imana muri Matayo 16:18, igihe Yesu yavuga ku ishengero yarivuze nk'akazoza, aho yavuze ngo nzorwubaka ku ishengero, n'ayandi majambo twasomye. Aca rero Yesu asenga Data, asenga se, avuga ati abo banje iryo shengero ryanje ni shengero rifatiye ku bumwe wenyene Yesu afitaniye na se. Muri Yohana 17 ku murongo wa 11 yasenze avuga ati Data wera, ubazigamire mu izina ryawe wampaye kugira ngo babe umwe nk'uko natwe turi. Aho rero ntawo gunga ngo yigumire muhiriwe mu gihe abandi baja mu rusengero gusenga, akibaza ko azoja arisomera Bibiliya wenyene, akaririmba, agasenga, akumviriza iradiyo canke amakasete, mbere agafata apareye agashiramwo amasede canke amaflash, hanyuma akimviriza agaca heba kujya mu rusengero kandi atari uko agwaye. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo 10:25 avuga ngo twoye guheba gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ntitubihebe kuko biri n'agaciro imbere y'Imana. Ishengero rero si ry'umuntu ariko ni rya Yesu, we yaryiguze akaritangira amaraso yiwe. Yesu aranavyivugira aha muri amajambo twasomye ngo nzorwubaka ku ishengero ryanje. Ufise Bibiliya worica kwa karongo ryanje rero ni ryiwe. Ishengero si ry'umuntu, ishengero ni rya Yesu. Matayo 16 ku murongo wa 17. Kandi rero iryo shengero rirakomeye cyane. Ishengero ry'Imana nintagereranywa, ishengero ry'Imana nintayegayezwa, ishengero ry'Imana nintasubirirwa. Nagoma mwene da turi kurumviriza turabire hamwe ugene ishengero ry'Imana ari ishengero rikomeye kandi ari igigiciro. Ubwa mbere twasomye ngo amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. N'iby'ukuri amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Ni kuri iryo shengero rero ntayegayezwa ngomba kuvuga ko mbega ni ryande. Abigishwa ba Yesu baratangaje ko Yesu ari Kristo, no kuvuga ko ari umwami akwije amategeko, umwami azotwara abayuda. Ishengero naryo ryategerezwa kubakwa kubw'iyo ntahe y'umukiza yabambwe, agahambwa, akazuka mu bapfuye, akaduzwa mu ijuru, agaca ahabwa n'Imana Data wa twese ishengero kugira ngo ariganze, yitwa izina ngo n'umutwe.
aya majambo tuyasoma mu gitabo cy'Abanyefeso igice ca mbere ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 22. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko yakoreye muri Kristo hamwe yamuzura mu bapfuye ikamuvyagiza iburyo bwayo ahantu ho mwijuru, imushize hejuru cyane y'ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, si muri iki gihe gusa ariko no mu kizoza. Kandi yamushikirije vyose ibishira munsi y'ibirenge vyiwe, kandi muha ishengero ngo abe umutwe waryo wo gusumba vyose. Umva rero Yesu ni umutwe w'iryo shengero. Muri igitabo ca Matayo twasomye ko Yesu yiseruye atagucisha hirya no hino kw'ishengero rigiye kuzobaho, rizoba rishinzwe ku rutare rukomeye ariwe Kristo. Ewe radio ubutumwa bw'amahoro, ndagukunda uraryohe.